irya ngwara yateye mu Bushinwa ni virus igira umuti mugabo iyo umuntu yayanduye hari ibimenyetso dushobora gufasha arameneka umutwe cyo gihe tunashobora kumuha imiti ivurumu ishobora kuba umutwe ushobora agira gahengwe arafise ubushuhe turashobora kumuha umuti wo kugabanya ubushuhe rero kubera ko ari ingwara ifatira mu bihimba byo guhema arashobora no kugira izindi infection izo nazo turafise antibiotique dushobora gukoresha hanyuma dusanze ubwo bushuhe bwavuye ku yindi ngwara ishobora kuba ari malaria canke yindi naho nyene tuzomuvura uti mbega none nga mu Burundi murashobora gupima mukemeza koko yuko uyu mugera wa muteye ubushuhe ari ujya twumva ari mu Bushinwa aragenda abwire yuko muri Afrika abashobora kubona neza ujya mugera hariho laboratoire muri igihugu cya Afrika y'Epfo dusanzwe rero twebwe dufise abahinga bize ivyo kurwanya ingwara z'ibyaduka turashobora gufata ibipimo gufatanije na OMS tukabirungika mu kurindira muri iyo minsi 14 tukaba twaronse inyishu aha rero nagira mpumurize abene gihugu yuko Burundi twiteguye kandi tuzofashanya n'abasanzwe bashigikiye igihugu kugira ngo dukingira abene gihugu iki naco twomesha nuko nga mu Burundi turavye kijya kiza aho kiri nkuko muri iyo minsi babishikirije ibihugu byose biriko birashiraho novuga ibisabwa kugira ngo bakingire abene gihugu rero indege ziva ngaha mu Burundi zigenda novuga directement mu Bushinwa kuvuga indege nyinshi zigenda zitwara ingenzi mu Bushinwa ziva Nairobi zikava Addis Abeba zikava Kampala rero twebwe tuzokorana n'ajya amakompanyi azina ivyo bizofasha kuko no n'ibihugu byo muri Kenya muri Ethiopia muri Uganda muri Tanzania turiko turakorana rero bishitse bakabona yuko umuntu bamwiketse ko novuga ico kimenyetso ashobora ngumiza hariya mugabo abaciye mu ryahumye natwebwe tuzoheza ashize kuko cy'indege tuguhera no munsi tuko turabikora uti mbega none abasanzwe bakorana no gushikiranganje abakozi b'umushikiranganje bari hajya bobo tuzobakingira gute murabona twari dusanzwe dufise novuga ibikoresho bindi kuko ni ingwara nibaza yuko iyo umuntu yasamuye niho yobigera ikijya ku yundi canke umukozeko murabaze kubona iyo umuntu agwaye grippe yari karasamura mwicaranye nawe hazi mwanya usanga wanduye ivyo rero kuvyikingira icyambere nuko dukomeza bamugenzo mwiza wo kwisuku karaba n'amazi n'isabuni kindi naco iyo umuntu ari karasamura akirinda kwasamurira ku bantu akagerageza kinga nkuko imigenzo y'ikirundi ibivuga tugasaba rero abene gihugu yuko bijya twariho turabigisha mu kwikingira ikiza ca Ebola nivyo nyene tubandanye twigisha bijya twariho turabigisha mu kwirinda ingwara ziturutse kwisukurike na cyane cyane zya ngwara za grippe zya ngwara zifatira mu bihimba by'ihemero n'isuku kwa gukaraba ivyo bizofasha kuri bagenzi bacu basanzwe bariko barakorera ku kibuga c'indege bafise aya maske izi maske rero novuga yuko sinkazi ya musanzwe mumenyereye harimo umuti utuma uwo muri ko muravugana naho bayanduye we butandura kugira ngo biborohere ibikoresho rero turabifise bamaze gushikana ku kibuga c'indege n'iyi fishe abantu bose binjira ngaha mu Burundi buzutse iyi fishe rero yari yayitwara dukoresha kuvyerekeye gukinga kiza ca Ebola twongeyemwo ibimenyetso bijanye n'ijyangora kamangu yateye mu gihugu cy'Ubushinwa rero turasaba ingenzi zose yuko bayuzuza dusanze rero afise ubushuhe tugasanga arafise inkorora tugasanga arafise novuga ibicurane akaba java muri Aziya tumufata yuko
ari umuntu ushobora kuba twikeka ko irya ngwara y'akamangu tuba tumujana muri Prince Regis tukamugumizaho arateguwe neza tukamukurikirana tukamuvura gushika tubonye yuko ibimenyetso biheze ukuvuga arashobora kuca ataha yuko iyo ngwara atari yarafise. Abandi nabo baza bavuye nk'Igoma tugasanga baraciye mu gihugu ca Kongo nabonye tubana tubikora kwa kuni nyene dusanze afise ubushuhe kabamene ku mutwe nawe yashobora twiyoza tuti ko ikiza Ebola kitarahera nawe nyene tuca tumujana aho twateza kumujana aho naho tuca tumushira muri wese yabane nyene tukamujana hehe mu gihugu aho twateguye ubu we tubanda tumubibaza ko yoba ashobora kuba afise yaranduye ingwara ye. Numva reko byoroshe mugabo ibyo tuma twikingiriza ingwara zibibiza bibiri ni bimwe ibyo twagiye twigisha abene gihugu ibyo tubanya twigisha ni isuku ukaraba iyo umuntu avuye ku kazi agakaraba iyo umuntu afise cyane kuri bavuga iyi ngwara y'agahitsi n'ingene bavyita mu Kirundi ya grippe ahanini ni kwirinda kwasamira ku bantu ko si ingwara ifata abantu baba begeranye kandi n'ibimenyetso bisa nazijya n'ibyo bimenyetso by'ingwara ya grippe twa dusanga ngaha rero abantu boremba